ndongeye kuramutsa abo bose bafashe basamiye ngaho ikiganiro. Rero kuri uyu munsi nagira ngo tufashanye kuzirikana ivyerekeye ukwibuka abacu, imisa zo kwibuka abacu bapfuye. Ni misa yumve neza, ni misa zo kwibuka abacu bapfuye. Rero Ecclesia yarategekanije izo misa. Burya koko duhimbaza ubuzima, rero na Ecclesia yarategekanije kuvyerekeye izo misa zo gusabira abacu bapfuye. Twarabonye ivyerekeye ingene imisa yo gusabira umuntu umunsi wo kumushingura, hari imisa yo gusabira uwo muntu yitavye Imana kuri uwo munsi wo kumushingura. Mugabo uyu munsi si ivyo ngiye kuvuga kuko ico narakivuze ko kuwa gatatu heze, ariko ico tugiye kuganira ku uyu munsi ni kuvyerekeye imisa zindi zigenewe abapfuye mugabo atari kuri uwo munsi. Rero ubwa mbere tuvuze ngo imisa zo gusabira abapfuye canke kwibuka abapfuye, tubanze twumva iki. Ubwa mbere hari nka mu Kirundi hasanzwe hari imigirwa yari isanzwe igenewe kugwa igihe umuntu yitavye Imana. Muri iyo hari guca ku mazi, hakaba kandi no kuganduka. Kuko novuga yuko ivyerekeye gutanga amasuka ivyo ntibirasa n'ivyinjira mu buryo bwo guhimbaza kwacu. Ariko nkiri ngaha kuri ibi vyerekeye guca ku mazi, kuko urumva guca ku mazi novuga ko hari kuva mu kigandaro igice, hama kuganduka rero ukaba kuva ku rupfu nyene burundu, maze koko bakamuganduka ati baramugandutse ko no kuvuga vyaraheze, ivyo vyaraheze. Rero abahari b'abakristu usanga imbere yuko kuri iminsi yo kuca ku mazi canke kuganduka babanza guca mw'isengero. Ugasanga mbere akenshi urabona ko hari abarondera abasaserdoti imbere bakabanza bakagira ni misa. Kumbure hari aho usanga ibera aho nyene kumuhana, canke ugasanga ibereye kw'ishuri hegereye ngaho canke kw'iparuwasi. Aha rero novuga ko kenshi abasoma imisa hari abo usanga baciye bagira imisa yo kwibuka, kuko hasanzwe hategekanijwe mu gitabo c'imigirwa y'imisa, hasanzwe hategekanijwe kwibuka uwitavye Imana, yaba ari umwepiskopi, yaba ari umusaserdoti, yaba ari uwihebeye Imana, canke yaba ari uwubatse canke utari yubatse. Ibi bisanzwe bitegekanijwe. Hari igihe usanga bakoresheje izo, mugabo novuga yuko ata misa bwite ihari igenewe guca ku mazi, kuko uko guca ku mazi ni umugirwa w'ikirundi. Umugirwa w'ikirundi aho nyene baba bariko bwa mbere kugira ngo babanze baherekeze uwo muntu yabuze, ababuze, kuko harimwo n'ibintu bigirwa haba guca ku mazi canke haba kuganduka. Hari ibintu birimwo vyiza cane, kuko turabona nk'uko umuntu wo mu muryango ashika niwe aheza agatanga amata. Ujya mu gigwa rero gutanga amata no kuvuga yuko uwo muntu ashengeye, ni nk'uko kuvuga ati urasize abantu, ni ukuvuga abusize ntaco bazotuburana. Uyo muntu ni nk'ico abaseruye, ntaco bazotuburana, ni ukuvuga naho utakihari ntaco bazotuburana. Rero novuga yuko mu bukristo bwacu, naho benshi babanza guhera kuri ico ngo tubanze kumusabira, kumuvugira igisabisho, bakoresha amajambo menshi, novuga yuko bitaranywana vy'ukuri. Ni bimwe kanatsinda Ecclesia yacu imaze gusa ikinjana kimwe, nta binjana bibiri iramara. Ndacari nto nibaza ko bizogenda biratera intambwe kugira ngo ukwemera kwacu n'akaranga bigende biranywana buke buke, ibitari ivyo kugira ngo bigosogwe. Kuko nk'uwo mu guca ku mazi harimo imigirwa idatomoye neza, umuntu atabona neza ko itomoye, ishobora kuba igaragaza ubwoba bw'urupfu, canke kumva ko ari
iyi nyifato y'umuntu agandaye, kuko benshi uyu munsi haraho usanga abantu bitwaje kwemera canke bavuga ati ni kubera kwemera, ugasanga hari ibintu bariko baragira gute, bariko bafata minenegwe kandi batabona n'ivyo ari byo, batanabitahura ngo babanze batahura ivyo vy'akaranga, hanyuma kumbura ugasanga bapfa kugira gute, ugasanga umuntu yabuze abantu bitwaje ngo nuko ari abakristu mbere n'abasaserdoti barimwo, ugasanga bariko bakurisha inyama, kandi mu Kirundi mu bisanzwe umuntu yabuze nta nyama yarya, nta nyama yarya, ariko ugaca usanga bariko barazikurisha. Umuntu ntibamanje no gutahura igituma batarya izo nyama, kanatsinda n'igihe umuntu aba ababaye. Wewe ntiwoba turabona nk'ubu no mu gihe c'ikarema, no mu gihe c'ikarema turabona ko hari iminsi ihambaye batuza kurya inyama, nko gatanu mweranda, nko kuwa gatanu mweranda. Ni ukuvuga rero igihe c'ikigandaro, igihe umuntu ababaye, rero ivyo inyama ni ifungurwa zikiza akanyamuneza, nizo mu bugeni, ni no mu vyanditswe vyeranda turabibona babivuga bati kuri uyo munsi hazoba hariho inyama zinuze, hateguwe inyama zinuze, ni imivinyi ikamuye neza. Igihe c'ikigandaro si igihe c'ivyo, haraba bibirega ko pati nivyo nyene. Kubera iki? Kubera kwa kutamenya kandi gufata minenegwe ibintu. Rero nukuvuga nk'ubu erega niho tugenda turabona hari n'indwara nyinshi zo mu mutwe zigenda ziriyongera. Kubera iki? Kubera umuntu ntibamufashije kugira ngo agire gute, ngo agire ikigandaro. Kuko buri ikigandaro ubu mbere benshi n'abahinga baraheza bakavyigisha ingene ko bikenewe, mbere bikarengera n'ivyo kubura umuntu, ko n'ibintu bikumbure biba vyanse ko ari kugira ikigandaro cyo bita deuil, barakunda kubivuga. Rero ngaha benshi kwa kudahuza karanga bwa muri kutabanza gutahura ivyo biri muri ako karanga, kumbure ugaca ufata yuko ari ibintu byarenganywe aho kubanza kubitahura. Kuko mu gihe udatahura ivyo n'ibindi urimwo ntabyo uzotahura, n'ibindi ntabyo uzotahura, kuko novuga ko hanini n'ibyo uri kurabamwo by'ukwemera hari byinshi bijanye n'imico nyene byagiye biraza nk'uko. Rero mu gihe udatahura ivy'iwawe ni ukuvuga n'ibindi kutabitahura. Aba rero ba Kristo bamaze kuvuga ati nitwoheza ngo tubikore nk'abapagani, urabona ko bataheza ngo biyoge, batamesa, batagira gute, hanyuma bakazinduka mu gitondo ca kare bakaja ku mazi. Hari uko bamwe bavuga ngo guca ku mazi, abandi ngo guca mu bihunda bivanye n'intara. Ariko rero hari abakristo kuri uwo munsi baca babanza bakagira gute, eko baragira uwo mugirwa wo kuha amata abana, wo gutanga amata, ariko n'ubundi hagaca baca mu isengero, hanyuma rero hagaca haba iyo misa. Iyo tuvuze rero iyo misa nta gisomwa kirimwo kivuga ivyo guca ku mazi kihari, nta kihari. Kumbure niho baca bakoresha rero ya misa yo kugira gute, yo kwibuka abapfuye. Mugabo urumva ko bitanywanye neza, bidahuye neza, ariko urumva bo kiba kiri muri uwo mutima ati turabikora nk'abakristo. Haba rero baravuga bati tubanje tuje kumusabira. Hari aho usanga rero baciye bagira atari babandi bironke mu sacerdoti ngo agende kubasomera imisa, kumbure aho kumuhana canke ku ishuri rihegereye canke ku paruwasi. Muri ico gihe rero bakabona rero kuja mu rubanza, kaja mu rubanza. Mbere iyo harimo no musaserdoti bagaca bavuga ati abafashe mu gisabisho, bakubwira bagira igisabisho mu byo batanguye bagira bajemo, ariko ugasanga ibintu bigerekeranije. Hanyuma tuvuze rero imisa yo kwibuka bapfuye, nuko hacaba mwiki, hacabamwo ibisomwa bigenewe amajambo y'Imana ajanye n'ivyo barimo. Hakaba n'ibisabisho bisanzwe bitegekanijwe mu migirwa ya liturgia, mu gitabo ca liturgia nk'uko z'imisa. Hanyuma ikindi nariko ndavuga ni cerekeye kuganduka. Kuganduka hariho bamwe bavuga ngo kumarirwa kuruvako, kuva ku rupfu, ngabivana n'intara pati. Mugabo byose urumva ko bihari ico bisigura. Bakuvuga rero ati ni kumarirwa kuruvako, nukuvuga nyene kuganduka. Bavuze ati mbere baranagandutse, nukuvuga rero umuntu baba bavuye mu kigandaro bakagerageza kumwibagira, bakagerageza kumwibagira. Ni naco gituma ari uwavyaye wewe mugabo baravuga ati, hari abavuga ati wari naka, ivyo n'ivy'ikirundi ko no bivuga. Ariko rero no ku gihe cyo kuganduka
naho nyene ababanza guca mu misa bahera ku misa nko ngaha mu gisagara hari amaparuwasi amwamwe usanga mbere hari imisa kuko benshi bakunda kubigira ku munsi w'Imana bakunda kubigira ku munsi w'Imana kiretse ruguru hoho niho bakunda kubigira nko ku munsi wa gatandatu kandi novuga ko ari byo byiza ariko ngaha naho bavuga ngo ni misa ngo yo kuganduka mbere usanga nyine barabyise ngo ni misa yo kuganduka no mu matangazo bakunda gutanga ariko babivuga yego ngo ni misa yo kuganduka na hari misa yo kuganduka nta na kimwe cyo kuganduka kiba kirimo kuko muti kubera iki ni imisa kuko ku munsi w'Imana birabujijwe gusoma iyindi atari nk'umunsi mukuru w'umukama birabujijwe ko hari ikindi naho uwo yoba ari umweranda irabujijwe rero ijya mu misa bavuga ngo ni iyo kuganduka ubwa mbere honyine bisomwa nibyo ku munsi w'Imana n'ibisabisho nibyo ku munsi w'Imana ikintu kirimwo gusa nuko uyu muntu abiwe baba bari ngaho hanyuma ikindi nuko cya gihe cyo gusabira abapfuye iryo zina kiwe riheza rikaza nicyo novuga ikintu kirimwo gusa nayo handi naho bavuga ngo ni misa yo gusabira yo kuganduka nta kintu kirimo na kimwe nuko abo bantu abariho bariti nicyo bahereyeko hama bagaca baheza bakabandanya bagaca bavuga n'amajambo ajanye rero n'uyo munsi je murambona pati amaparuwase yindi Bujumbura mboromenga babigira neza iciwe nkuko ayimisa icizamo n'abandi atarabaje gusa umugo rubanza ego nivyo ariko kumva yuko nta misa iriho yo kuganduka iriho abari imisa ku munsi w'Imana ego munsi w'Imana kumva kumbure kubera ya eklezia yacu itarakura ni hazogera igihe kumbure iyo misa ibaho aho ibisomwa biza bidufasha kuko harimo ibintu byiza naho hari usanga harimo ibintu birimwo ubupagani by'ubwoba niki kuko urabona ko kare hari uko bafata umuntu yitavye Imana dufate bivanye n'intara hari cyo bita guterekera no kuvuga abapfuye kumva yuko hari uburenganzira gifise mu muryango ukashobora kugaruka yego niko abarundi bavyemera kandi AS kuvuga ko ngo njanda bihinyuza kuko ntarakimwe rero no kuvuga yuko iyo bita ngo ni misa yo kuganduka usanga ari yo ku munsi w'Imana hanyuma hibera naho ruguru hariho ya misa zo kwibuka rero za misa zo kwibuka abapfuye nizo usanga zica zisomwa hari ibyo bisomwa hari hakaba ibisabisho bijanye hakaba n'iki hakaba kandi n'igisabisho no kwita rusange kibigenewe aho niko n'ikigirwa hanyuma imisa yo kwibuka kandi imisa yo kwibuka abapfuye iraba ku bakristo bakunda kwibuka ababo igitariki bapfiriyeko rero navyo sinshaka kubicira urubanza kuko no hava nsanga ncira urubanza bw'ibyo ntazi kuko abo bene kubigira koko biba bijanye no kuganduka twumvise kuko kuganduka no kurekura pe no kurekura mbere no kwishimikiza na rya jambo rya Yezu abwira Mariya Madalena ati ndekura sindaja kwa data none ko bamushinguye aho hantu bakavuga bati muvukanye niwiruhukire mu mahoro ngaho hanyuma bagashoka amashugwe bagaheza bakagenda none mu nyuma ibi byo kwama wibuka kuko urabona sinzi ko rero byosha bijana urumva ko hasanzwe hari iyo misa yo kwibuka muga sinzi ko bijana niyo tariki nyene yapfiriyeko aho bamwibukirako twumva ko eklezia bitegekanije hari iyo tariki kwibuka uwitavye Imana hari niyo misa hanyuma ko hasanzwe hari misa itegekanijwe yo kumwibuka kandi tukabona nuko itariki zibiri tubibukira hamwe bose bapfuye no kuvuga yuko eklezia yahejeje irabitegekanya hanyuma hari ikindi rero hari n'ikindi kumbura cyari kuza mu nyigisho iheruka ni kuvyerekeye abantu uye novuga ibintu bishasha no kuvuga yuko ushobora gusanga nk'umuntu avuye mu mahanga kandi bigaca biba ngombwa yuko bamushingura mu mahanga hamugaca usanga rero abadashoboye kuhaba nabo baciye bagira imisa kuri iyo saha nyene kuti kuri yashisaye kumushingurirako kumbure bagaca barondera n'ifoto yiwe bagashira ngaho hama sinzi ko
umenga bavyita kwifatanya nabo bari mu ntuze vuga kumva yuko bamuherekeje. Mugabo burya hari ikintu naho biba bigenze uko hari ikintu kiba kibuze, kuko burya kera kandi mu gitabo c'amategeko ya Ecclesia kirabivuga ingene bashingura. Burya kera hariho ikintu gihambaye gushira kwa kavu, kuko umuntu yitavye Imana yaravuga ati, cyangwa imbere yuko yitaba Imana yaravuga ati inapfuranshira kwa kavu. Nuko vuga sindoribwa n'ibisiga, kuko burya umuntu kuribwa n'ibisiga n'umuvumo, ariko gushira ku gufuba niho n'ijambo gufuba ryavuye. Niho n'ijambo gufuba ryavuye, no kuvuga turamfuba ushire kwa kavu. Hane bavuga ati uzonyegeranye. Abana bakavuga tuzonyegeranye, mugabo na cyane cyane cyo nagomba kuvatira ko ako gushira kwa kavu. Aturashira kwa kavu hariho mu giku urabona nka ruguru n'ubundi barawugira aho aza gatera kwa kavu. No kuvuga hajya n'ikintu gihambaye no mu giku hambaye, ariko urumva wa wundi yagiye muri ya misa kumbure atashoboye kuba ari ahari, urumva mu nyuma ntaheza ngo aherekeze mu itongo hama ngo mushire ko kakavu. Umushire ko kakavu naho benshi ubotama atakavu bakishirako. Uyu munsi urabona ko iterambere ryaraje bashira kwa makaro hama kuko hari n'ikindi duca kubona naho nyene gisanzwe kibana mugantazi ingene giheza kikagenda, kuko uyu munsi urabona igihe tugezemwo ko ibi bitavye Imana hari ibyo bintu benshi usanga batakigera umutwe, gasanga mu itongo ry'abapfuye barahubatse inzu. Hama gaca bavuga ati rero muraza mwimura imva zanyu twara aha rero naho kwibaza ati none uyu muri iki gihe cyo gusubira kugira kuja guhimura imva, none ugo ruhafu rushasha ruzosubira guhezagirwa nka kumwe urwa mbere kwari kwahezagiwe, hazovuga amajambo nkamwe yari yavuzwe ca gihe cyo kumuherekeza, kuko muri ibi biri mu bintu bishasha. Mugabo bigoye kugira gute, bigoye kubamo, kuko abenshi harabatajayo uko biba bibabaje bice bisura ko bishashe. Ni bimwe bavuga mu Kirundi bavuga ngo kuzura akaboze, bavuga ngo kuzura akaboze. Nk'ibi rero navyo ego birumvikana kuvuga ati none ko uruhafu ruhindutse, none ya majambo arasubira kuja kuvugwa yandi yari yaravuzwe ati muvukanye ni wiruhukire niki. Ibi ni ibintu bishasha kumbure uko ibihe bigenda biragenda haraza mu ibintu bishasha. Hari nk'izo misa rero niko ndavuga zabo baheza bakifatanya n'abari ko barashingura, hakaba n'izo misa kandi kumbure zo kwimura imva. Burya baheza hagasubira guhezwa nk'uko ari imisapati. Navuze ko ari ibintu bishasha nta nyinshi ndabifitiye. Mugabo ntikibuza yuko kuko hariho benshi bama baje kuvuga ati ngo dufashe, kandi urumva yuko bitaba byoroshe, barakeneye guherekezwa. Nk'uko rero igitabo c'amategeko ya Ecclesia kibivuga kuvyerekeye guhimbaza guherekeza abapfuye. Ngo uwa Kristo wese apfuye ngo mu bisanzwe Ecclesia iraheza igahimbaza ukumuherekeza muri paruwasi yiwe bwite, atariko hari n'abandi abiramba barasaho. No kuvuga ati gushingura muri Ecclesia guha abitavye Imana gukorwa hakurikijwe amategeko. Ati rero gushingura kubwa Ecclesia ati biraheza bigaha abitavye Imana intabaro y'umutima no guha icubahiro umubiri wiwe, hama bikazanira n'abakiri bazima uruhoza rwo kwizigira. Ati kandi rero bigaheza bigaherezwa hakurikijwe amategeko ya liturgia, ko niko igitabo c'amategeko kibitubwira. Maze rero urumva ko aba bakristo kuri ibi twumvise ivyo guhoza biza no kwizera ngo kubazima, urumva ko biba bikenewe kuko no kuzura kaboze, burya no kuzura kaboze. Kandi hari n'abandi bari babaje kibazo cerekeye ibi biriko biraba byo kuzura ibisigarira, bakatabira baravyimurira hanze. Oya, ibisigarira nk'ibi by'abantu usanga bari bara no kuvuga nk'ubu ubwa mbere ho, kuko hari wari yabaje ikibazo ati none izo imisa zo kubasomera ubwa mbere kubasomera imisa nuko baba ari abakristo,
kuko nta ubazi ko bose bari abakristo ko bari usanga bari ikivunga ntuye ko ari umukristo none atari umukristo nk'iko urumva ari ikindi kibazo kicaje kigira bisaba iki ni ibintu bishasha tuba tutari tumenyereye ni ibintu bishasha bitari tuba tutari dusanzwe tumenyereye tuba dukeneye iki tuba dukeneye intumbero y'ingene twese tukabibamo kandi urumva abajejwe liturgia mu bisanzwe muri diocese n'umwepiskopi aha rero niho novuga kwa guhimbaza kwibuka abacu bapfuye imisa zo kwibuka abacu bapfuye hanyuma ikindi naco kumbure hari ibibazo byinshi bica bivuka ngira mu kanya kazo turaza ko hakanya hari ibibazo bica bivuka hanyuma rero hari ibyo dusanzwe tumenyereye ibyo gusaba imisa ibyo ngira ngo twari twabivuze ibyo gusabira imisa nk'uko dusanzwe twumva basabira abapfuye kandi burya ni dufate nko mu iparuwasi hariho imisa muzokumva bita ngo imisa nkuru ibimeze gute pati imisa nkuru no kuvuga ni misa iherezwa na padiri mukuru w'iparuwasi iyo misa rero no kuvuga hari ayiherereza abapfuye uwena ayiherereza abapfuye abakristo bapfuye aha rero nico gituma bayita ko ari misa nkuru no kuvuga nta kindi kintu abayinjiyemwo kubwiwe aha rero no kuvuga niyo bita na misa nkuru rero dusanzwe tumenyereza izo misa zo gusabira abacu bapfuye nkuko twabibonye kandi nkuko bisanzwe bikorwa muri eklezia hama hakagira icyo umuntu atanze kugira ngo musabire imisa hari izo rero mugabo hakaba n'izindi abantu bahurira hamwe ari cyo cabahuje kugira ngo bibuke aba bapfuye ari nazo misa zitegekanijwe hama hakaba rero nabo twama turiko turasabira mu nkuka z'imisa nibyo rero nagira ngo kumbure nahatoba habaye mu muco kumbure mu bibazo biraheza bidufashe kugira ngo haje mu muco tugire Kristo ariko ndabona yuko twamaze gutangura kuronka ubutumwa ngaha kuri ya mirongo twabaha pati ndabona umuntu yanditse ndi n'intunze Leonidas Ibururi Paroisse Kanyinya Sikiri Sare Nkojima nashaka mbaze iyo umuntu apfuye ari mu mahanga biboneka ko ngo ahambwayo ngo umuryango ngo birakenewe ko umuryango ngo bamusabira imisa gapati reka tubanze duhuze n'uwakuye alo gake neza muri bande mutwakuye Leonce muri Paroisse ya Buhonga mu Kamesa Kigazi Paroisse Kigazi muri mu ntara ya Cibitoke Kigazi hari muri ya Paroisse igurika irategurwa yabaye muri kumwe nshasha zimwe nshasha zitatu Gihango na Ngara na Kigazi nyene zatangiwe imsigati ego Leonce akabazo cyangwa intererano atubwiye mwama icyo kiganiro cyane cyabashidushimisha mu kudufasha n'ijya mirongo mwatwese ku itariki 4 naciye nsanga mbere n'ukuntu Yozuwe yagahiga Dawudi ariko Dawudi umunsi Yozuwe bamwica yaragiye arashimira bamufubye arabashimira kandi uzi yuko Yozuwe isebuko yakunda kumugerageza ngo amwice ariko yararengeje ko kandi arasabira neza bamwishe kandi yongera asabira ati iyo azoja hose Imana izomufasha natwe bigasaba yuko umuntu wese abonye nk'uwitavye Imana yofasha neza kuko erega hajya Imana abo yahamagaye ikabahamagara ati ibarengutse iwayo ibibahamagaye kuko ibibahamagara ku gihe igerageza nicyo gituma natwe twosaba ati ubukristo twamufashikanya mu gukengurukira Imana ntituce twihebura niho tuba twemeye izuka ry'abapfuye tugire Kristo nagato Kristo urakoze rero wose dubaye ko watahuye ibijyanye n'ikiganiro tugushimire cyane yego murakoze Padiri Mbare wose hariya muri Paroisse ya Kigazi muri diocese ya Bubanza wongera ni intererano yego yari intererano nawe yitwa n'intunze ngime twakiri mu mwanya ku murongo alo maro neza maro neza cyane muri bane mutwakuye Nijene Pascal wo kusisere Kamesa Paroisse ya Buhonga Nyabwi Pascal yego cyane Pascal akabazo cyangwa intererano ego patira arakumva intererano rero kuri uwo musaseredoti ijambo ry'Imana ritubwira riti Yesu yavuze ati wumvire n'aho yapfuye tumuzinga kuko nakari yakubaye
wendere nesi ibindi Yego. ndakurikirana uko madukana imyaka 70 Yego. zihamba muhira hanyuma rero muri umutambakazi rero yari kwigera yiyonyera ko naratoye akazi yiyonyeye ko nayo mukatamutwana rero ndemera rero ari kumira kandi izuka ryo bapfuye bapfuye Pascal urabahagarare neza ntitukumva neza uhagarare neza uhagarare ahantu hafata neza ntitukumva neza uranyumva yego bandanya hanyuma rero kuko jewe rero ndemera izuka ry'abapfuye n'isangira ry'abapfuye uko abapfuye turafitaniye imigenderanire Yego. ngahindura nkaraba kandi iyo umuntu apfuye ntaba aheze kuko nasanze hariyo umwana nabyaye atigeze abona sekuru wiwe amara avuka bisa na sekuru neza cyane ngaca rero mbona rero ibi bavuga rero ati kwibuka abacu bapfuye ni itegeko ku mukristo wese yemera rero ndashingira intahe ijambo ry'Imana niza credo Nyanga Pascal interano yitwa Pasi waramaze kumva interano yiwe Yego namaze kuyumva. Yego. kumva ko nawe nyene atahura imwe mwako baratubwira ibijanye na za misa zo kwibuka bacu bitavye Imana avuze ati hagiye umuntu apfuye ngo ntabahetse Yego. hano nawe yitwa Leonidas hariya ikanya ibururi yavuze ati mbega tuba twakira uri munwa ku murongo allo ndabaye gakeye Mwamahoro neza. muri bane mutwakuye Gordian uri hega Gordian urutopu akabazo kawe cyangwa intererano Yego nagira nterere mugabo harimo n'ikibazo kuko yego baza harimo ibintu numva umengo birahisa n'ibipanga kandi sigewe musa urabona iyo tugeze ku bintu bya kuvuga abapfuye no kuzuka biravanze hari aho tuvuga ko twirindira izuka ry'abapfuye kandi aho tuvuga ko abantu bari mu ijuru kandi tukamenga benshi dusobanuriwe mugabo jewe ndafite ko ndavyemera niko gufasha kumbura abo bivanganirako nagiyeyo ndabasabe muzogerageze muje muraduha inyigisho zitomora neza mbega abapfuye bari mu migwi ngahe bajahe kuko hariho amadini yigisha yuko bose baruhutse barindiriye izuba ariko twebwe muri katolike turavuga tuti hariho abari mu ijuru hari abo tujya kwibuka hariya mu mva iyo twabashinguye umengo rero tubisobanutse mugira igihe rero mukaduha inyigisho zitomora neza na Kristo mbega apfuye bigenda gute muri rusange cyane bari mu ijuru neza kuko magara neza ntitukumva Gordian we ngira ngo imvura iri kiragwa hari urwamo udakumvise ijuri yagarutse yego hanyuma rero mukatutomorera neza na tire dorome kuko benshi babyita kwise abavuga yuko umuntu apfuye biba biheze arabavuga yuko abaruhutse hanyuma ibigomba ikazomutura natwe turavanga byose ngo bamwe bari mu ijuru hane turindiriye ituka ry'abahafi ega mw'ijuru bariyo mudufashe rero muje muraduha umuco mudutomore neza kuko benshi abakristo n'ukuri n'abakristo b'abanyagatolika benshi bapfa kubyemera ntibasobanukirwa urakoze cyane Gordian mu rutovu pate mvuga ko avuze ati usanga menga byabanga ngo birabangana ngo ntibavyumva neza sinzi ko wogira icyo umubwiye ariko mu kiganiro giheruka itariki 5 cyatanzwe na Padiri Venasi Ntawonkiriye yari yabitomoye neza yari yabitomoye kuko yari mu nyigisho mu kiganiro cy'inyigisho nkomeza kwemera yari yagerageje kubitomora kumburengera ngo Gordian ni kandi none havuze ngo ngo arabifitiye umuco ariko nibaza ko abakurikisha ikiganiro bashoboye kukirongera ko inyisho eno nawe yarabaje akabazo n'intunze Leonidas Paroisse Kanyinya hariya ibururi ati mbega wavuze ko ngo bishika umuntu bakitaba Imana ari hanze ngo bakamushingura hariya ngo burya ngo babikenewe yuko ngo n'abasigaye ino ngo bateza kugira impuka y'imisa ngo babikenewe mbone ko yatwandikiye ubutumwa bugufi urumva ibyo rero byose biri mu bintu bishasha biri mu bintu bishasha mugabo biri muri ubwo buryo kumbure bifasha uwo muntu atahabaye niburi kuko nkuko twavyumvise
muri cya gitabo c'amategeko ya Ecclesia mu ngingo y'igihumbi n'ijana na 176 mu kantuze ka kabiri niho batubwiye yuko bifasha ari imfashanyo ku y'umutima kuri uwo yitabye Imana no guha icubahiro umubiri wiwe kandi no guha abasigaye bazima uruhoza no kwizigira. Rero kumva nubundi bari kuja mu misa kandi baba bumva nyine iki kintu kirahambaye kuko ni nkuka Eucharistia tubayemwo turiko turamuherekeza tumuherereje, urumva rero ko hari ikintu kiba kibaye gusumba aho bari kutagira ikintu na kimwe. None abatisha rero murakoze ngo nagira mbaze ngo mu mpenge isiguro ngo yo kuganduka ngo no gusha ku mazi ngo murakoze. Ko urumva kumbure ibi ni karanga k'abarundi nje sino muhinga muri byo, ariko ibyo byose ibyo ni ibintu dusanzwe tubamwo, ni ibintu dusanzwe tubamwo turabarundi. No kuvuga iyo umuntu abuze urabona ko agandaye ibintu byose birahagarara, ntasubira kuja gukora, hari ivyo adasubira kurya, koga ntibagira gute, hanyuma hakagera nuvuga ko guca ku mazi ari ikigandaro kiba kiriko igice ca mbere cyo kuva mu kigandaro. Hanyuma rero kuganduka rero akaba ari kw'ikigandaro kiba giheze, urumva kuganduka nyine birasa no kugandara, ariko kuvuga ati biraheze ikigandaro kiba giheze. Abantu baramushigikiye baramubaye hafi kugira ngo umubabaro bamuherekeze muri uwo mubabaro, hama rero mu nyuma kugira ngo abandanye ubuzima. Yego ni batubwiza dufise umunwanyi ku murongo gwaciye agenda, ariko tubandanye twakira ibibazo tuko turaronka ngaha. Ati shalom ngo amahoro ya Kristo, ngo nashaka ndabibarize ngo none ngo imisa yo kuganduka ngo ntibikenewe gusa nuko iyo misa yo kuganduka atayihari. Iyo misa yo kuganduka ntayihari. Ego nayivuze nti mu gitabo twari dufatanye n'ubundi atwakwiye pati. Allo mahoro Claude. Allo sigoro die muvugana Nideusi muvugana amahoro. Muri bande mutwakuye? Bonaventure Ngozi Paruwasi Kiremba. Bonaventure Ngozi Paruwasi Kiremba. Bakabazo nagira mbaze patiri. Ubona yuko abantu iyo bapfuye tuvuga ngo bitavye Imana. Iyo abasaseridoti n'ababikira nabo bagiye kwihebera Imana bavuga ngo Imana yabahamagaye. None Imana yahamagarira abantu gupfa. Mubucho kuri kwazo murakoze. Urakoze cyane Bonaventure Paruwasi Kiremba diocese ya Ngozi. Pati mu mwishe kuri ako kabazo. Cyane manze muheraheze icyo murako murishira muri kano kanya. Urumva umuntu ze mu Kirundi nuko baheza bakabivuga ati etavye Imana kuko amajambo akoreshwa ni menshi mu Kirundi. Baravuga ngo itavye Imana, baravuga ngo yashengeye, baravuga ko yatashe. Mugabo nk'ubu duciye dufata nk'igiye kuvuga ngo yatashe. Ubwo iri cyo kuvuga ngo yatashe ntibisa no kwihebera Imana yatashe he. Kuko urumva izo ni imvugo bakoresha bashaza kububwira yuko umuntu atakiriho. Avuga ati yatashe yarengutse. No kuvuga ibyo rero byose kuko urupfu kubemera. Urupfu kubemera no kuvuga yuko ariyo nzira igushikana hituma winjira mu buzima. Canke abandi nabo bakinjira muri ya mahano twumva. Ariko kumva avuga ati Imana niyo igaba ubuzima, mu yandi majambo Imana niyo igaba ubuzima bw'umuntu, nibo yabuguhaye kandi nibugaba. Hari abandi bavuga pati uyuvuze ngo nakayitavye Imana acabwira ngo ntitavye Imana ngo yapfuye. Urumva ibyo byose ni uburyo butandukanye bwo kuvuga ikintu kimwe kuko icyari niki nuko aba yapfuye bivanye n'ibyo wemera. Hari akabazo bakurishira mu kanya umwe yavuga ati mbega imisa zo kuganduka ngo ntiziba zikenewe kuko wigeze kuvuga ati nta musanzwe iyo bakabasaba imisa nta hantu bavuga ibijyanye no kuganduka. Nta bihari naho imisa ntayihari mu bitabo mu misa zitegekanijwe. Ntaho muri kijya gitabo c'imigirwa nta handitswe ngo iyi misa ni imisa yo kuganduka ntayihari. Oya. Uno navuze ati mbega ngo mwaramutse ngo gusabira inkuka y'imisa ngo utahora asenga ngo birarekuwe. Ibyo ari byo byose naho abatahora asenga aba yarabatijwe. Muga atabatijwe ntayibaho. Atabatijwe ntayibaho pe.
mugabo yarabatijwe urumva yabaye umwana w'Imana. Naho yowe yari kigaba yari kigaba mugabo yari umwana w'Imana. Unono ati shalom shalom ngo nashaka mbaze ngo none hari ngo abavuga ngo kubunamira umuhisi ngo nabyo ngo bifise ngo yihe nsiguro ngo mu mucyo. Tumaze twakira undi mwanya ku murongo. Allo Maro neza muri bane mutwakuye Felix niyo mwongere ngaha muri quartier Taba. Felix nga muri paroisse mu Kamenge. Felix akabazo Yego jina ngomba kubaza ariko batona nawe tuzuheruka kwaba kuri umubiri kugeze ukuri no kuganira ndetse no gusubiza hamwe ndetse mwebyo ko baba kuzura ndavuga ibisigarira. Yego hajya harimo abasisu babatijwe bajya none zirarekuwe ko umuntu hageze igihe bo batsingurana iteka bo basomera imisa. Patire yabivuze mugangira ngo arashobora kugira icyo kubikubwira ko urakoze. Yego murakoze cyane. Ego buri wayo bishiye ko tugitangura ikiganiro ngira ngo ntiyakarombiza ngira usuza kumuza gatoyi. Kumbure gihe hari ibinogo by'ikivunga. Mu binogo by'ikivunga biragoye. Kuko ntubukimenya ati uyu ni naka ntubukimenya wari umukristo n'utari umukristo. Arumva ko bice bigora. Aha rero ngira ngo ni hamwe iyo misa nta isanzwe itegekanijwe hari kuko ibyo ni bishasha. Ibyo ni bishasha. Ibyo rero ni novuga ni muri biri mu bya bintu bishasha. Mugabo mu gihe hari kinogo kimwe ukamuzi ko ari uwiwawe numva ndabishira no muri bya bintu navuga byo kwimura imva ni ibintu bishasha. Ko yarashaka kuzanka imashini kaca giterurira rimwe nk'imashini gusanga iyo abantu batagiye kubara bitavye Imana babo imashini kashirandurira rimwe. Haniho hari intuze rero hari ego twakira uri mu mwanya ku murongo. Allo Maro neza. Turakumva muri mu bade mutwakuye. Rodine uri hehe? Gitega ku Rukundo. Ku Rukundo akabazo Rodine we. Nashaka kwaza kw'Imana atari ndundi ng'Inyarwanda ngire Nyangora cyangwa Amerika. Nta kuntu ko dufise igitabo duhuza ko twese mufata umukristo. Ntagara neza Rodine ntitukumva bizabiracika. Ko dufise igitabo ufata nk'ibwirizwa shingiro ry'umukristo duhurira ko twe abizera. Yego. Ni kubera tutofata ibjanye tugitabo akarivyo dushingira ko kugira ngo tugire ibyo duhuriyeko maze imico nige abantu sikigira telefone sigenda mugangira mumuse ishimbiro ciwe aho iyo cyako tera kijapati. Ego mugabo hari ikindi naco kumbure nagira ngo maze ndamwibutse no kuvuga ku munsi mukuru wa Pentecote ngo bamwe bose bumva ivyiza by'Imana mu rurimi rwabo. Mu rurimi rwabo iyo uvuze ururimi rwabo buryo ururimi n'imico birafatanya. Rero hari uko muri iyo mico basanzwe babikora. Inama nkuru ya Vatikano ya kabiri nkuko bitubwira guhuza ukwemera n'imico kugira ngo kwemera gutyo harimo ibyiza usanga biri muri uwo muco. Ko nk'icyo kintu cyo guha amata abana na guha abasigwa amata burya mu bisanzwe intumbero yabyo kumva yuko tuzobanaye tubitwara ko umuntu nyene yegereye mu muryango. Icyo ni ikintu cyiza umuntu atoheza ngo areke. Mugabo nk'ibintu by'ubwoba bw'urupfu n'iki kumva nk'imigirwa yo guhamura kugira ngo urupfu ntirusire kugaruka ntihagire icyo rugira. Iyo niyo yo kugira gute yo kureka niyo yo gucyorora kwakwemera guca gutyorora. Niho rero uko kwemera guca gushinga imizi. Hanyuma rero hari nk'ikintu kumbure ikereko aravuga ati Sinyarwanda sinindondo yego sininkongomani ngo sininyangora. Mugabo hari n'ikindi urumva nk'ubu nk'Abikira Mariya yabonekera ikibeho. Burya ntiyaje ari umuzungukazi yaje ari umunyarwandakazi. Yego mugabo mwiza yarafise ubwiza burengeye umunyarwandakazi. Mugabo ntiyari umuzungukazi yavuga Ikinyarwanda. None bagira ngo kugira ngo bavyumve byari kugenda gute. Rero no kuvuga ko
niyo Yezu aza kuba ngaha yigirira umuntu ngaha mu Burundi yari kuvuga ikirundi muri iyo mico rero no kuvuga ukwemera kuraheza kukinjiramo kandi ivyo biraheza bikadufasha kandi ubu kubona ibi biganiro turiko turabigira vyerekeye abacu bapfuye tubitahura ku bundi buryo nk'abarundi kuko ivyo turiko turabamwo bikomeye cyane. Uri mu mwanya ku murongo. Allo mahoro neza bose muri bane twakuye nawe ni kuri Radio Maria. Ego ni kuri Radio Maria Burundi. Muri bane twakuye Navuga Frederic uri hehe? aha mu Kamenge. Akabazo kawe Nariko mbaza mbanye nico kibazo rero kabera. Ego yuko dufate kenshi na kenshi y'umukristo acumuye araza guhabwa isakaramentu ry'ikigongo atangira rero none nk'iyo umukristo yitabye Imana atanatuza isakaramentu ry'ikigongo ujya musaba musabira yaritavye Imana iramukiza Patiri ngirasha kwishura mukanye ugumuri ku karadiyo. Yego sawa urakoze Patiri mwishure Frederic nga muri paroisse ya Kamenge. Ego ijya misa iramukiza nyene ijya misa iramukiza kuko burya ni ku buryo bw'umutima nivyo twumvise ngo ni intabaro y'umutima intabaro y'umutima nico uyu muntu nyene koko yapfuye hari intabaro y'umutima kuko twaravyumvise mu nyigisho nkomeza yo kwemera yuko kuri wa kane uheze aho Padiri Venance ariko arabidusigura tubwira yishimikije ijambo ry'Imana riri mu bene Makabe yuko bagize basavye batanze amafaranga kugira ngo baje kubasome kubaherereza inkuka yo kugira gute yo kubasabira ikigongo kuko bari bacumuye bari bafise ikigwamana urumva rero heza kamufasha ntitube nk'aba abandi twibaza yuko urumva tusha twibaza tuti urumva upfuye utagize biba birangiye icambere kubanza kumva yuko yari yarabatijwe mugani y'abatari yarabatijwe ntazoca batizwa ngo nuko ariko aramusabira nta niyibaho nta niyibaho abanze yumve ko yari yarabatijwe yaravutse arafise ubundi buzima iki nico kintu ca mbere batoheza ngo bagire urumva rero kubona yari yarabatijwe cyane cyane icyo nico kintu gikomeye. Yego Diane nawe mu cyarama yabajije akabazo ati mbega hajya ngo kunamira ngo witabiye Imana ngo bifite insiguro yihe? Muri yantuze rya tegeko nababwira ryo mu gitabo ca Ecclesia aho rivuga ngo gucyubahiro imibiri yabo cyo kimwe no gufasha abakiri bazima kugira ngo bagire kwizigira guha icyubahiro kanatsinda. Turabona yuko nubundi erega nibidufatira ku rupfunizuka rya Yezu Kristo yadusigaranye umubiri wiwe avuga hari igisabisho cyo ku munsi mukuru w'isakramento bavuga ngo Mukama Yesu wewe wadusigaranye isakramento ry'agatangaza muri tubere cibutso cyo kubabara kwawe turagusabye inema yo gusonera amabanga y'umubiri wawe n'amaraso yawe gusonera amabanga y'umubiri wawe none uyo mubiri w'uwo muntu wari warabaye ingoro y'Imana bari warabaye tabere nakuru kwari wa Kristo uwo mubiri we wari warabaye tabere nakuru kuko ari wari mw'Imana none wakiriye Yesu ngo ni muri ngoro ya mutima mweranda none wumva uwo mubiri iteka ryawo kandi noneho yaremanye gashusho k'Imana wumva kwiteka neza cyane cyane kandi icugiriye kuri uwo mubiri nkuko tubigira mu Ukaristiya ngo uduhe inema yo gusonera amabanga y'umubiri wawe n'amaraso yawe. No kuvuga rero yuko aba bantu naho iteka ry'uwo mubiri wiwe ukeneye kugira gute kunamirwa. Ego rakoze ndibaza ariko Diane yakaratwumviza ari ngaho mu cyarama ya ronse insiguro none ati ndi Everine ni nahazwe w'inyabisindi muri diocese nkuru ya Gitega ngo inyigisho ngo ni nziza ngo muri make rero ngo gusomeshereza imisa abacu ngo nta kamaro birimwo ngo tugira ngo ibyo tutazi rero. No kuvuga rero abo bavuga ngo nta kamaro karimo no kuvuga nyene gusomeshereza imisa naho batwavuze ngo nta kamaro karimo enga yumvise nabi pe n'ahandi urumva ntitwosubira kugira gute ntaco twosubira gukora kandi ibyo mu nyigisho nkomeza kwemera yo kuba kano heze byari byatanzwe pe. Yego none ati nishimwe Josephat mvuka imakamba gusomeshereza imisa abacu bamaze kurenguka ngo ndavyemera ngo Yezu ati ico cyose muzosabira ngo muzosaba data ku izina ryanje ngo muzokironswa ngira ni intera natanze Josephat hariya imakamba mugabo ngaruke ku kintu aba mbumva icambere cyo gusabira dusabira abande aba barabatijwe n'aba barabatijwe kandi iyo batisimu iba yakoze iki mu buzima bwiwe no kuvuga ibyo rero byose atari umuntu yihakanye ukwemera
umwe havuye yihakana ukwemera icese kumugaragara akavuga ati akihakana Imana data akihakana Imana mwana akihakana Imana mutima mweranda. Uyo ivyo rero byose ntiduce tubyitiranya n'abandi bose batagize gute batabatijwe. Nega pati ko iyo bishitse naho nk'umwana akavuga akacapfa atabatijwe we ntibamusabira. Hariho imisi itegekanijwe yabo mugabo urumva nko mu nyuma nta yindi misi boje kumusomeshereza. Oya none ati ndabaramukije amahoro y'Imana ngo ikibazo ngo canje ngo nakango none ngo yugwaye yitavye Imana ngo iyo uriko ngurasanga ikibazo cy'uwengera ntacyanditse ngo urasanga mu gasabisho ngo ka wenyene ngo kamusabira ngo nta kamaro yabifise ngo iyo ngo umusabiye ngo gasabisho ngo ugwitavye Imana ngo kamusabira igisabisho ciwawe wenyene ngo mugacerere. Urumva ngaha ibyo ari byose nawe uri kwamusabira yari maze kwitaba Imana. Niko avuze byoba byo musabiye ataritaba Imana kikamuherekeza. Yego none ati dagize mwaramutse ngo murakoze ngo kudushikiriza ngo ico kiganiro mbe ngo hajya ngo usabiye ngo wamaze gushika mu ijuru ngo canke akaja ngo mu muriro ngo ico gisabisho ngo hari ico ngo gifasha ngo Florence Igitega musi bari bacishuye ku munsi wa kane. Yari bacishuye mu nyigisho nkomeza kwemera kumva ati bamaze kuja mu muriro kuko yarababwiye ivyerekeye ivyizuka. Yarababwiye ivyerekeye ivyizuka umunsi wo gupfa hanyuma rero na hamwe twama tuvuga ati turindiriye ihindukira ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ono ati ndi Omeri Tuyisenge Paroisse Rutovu ngo kabazo kiwe ngo iyo umuntu ngo apfanye ibicumuro ngo bakamusabira ngo imisa ngo iyo misa ngo iramutyorora ngo ibicumuro. Ego cyane cyane kumva yuko ubwa mbere yari yarabatijwe nico kintu usubiye kugarukako. Yari yarambaye impuzu yera. Yari yaravavanuye hama rero mu nyuma agacumura nuko uvuga yuko ico gisabisho ari cyo gufasha. Iyo nkuka y'imisi irafasha nyene. Ndibaze ko ababandanya bandika ubutumwa bugufi ko bandanya baronka inyishu. Ego pati kumvise ko muvuga muti umuntu kugira ngo bamusabire iyo nkuka y'imisa ategeza kuba nubwo ntiyarabatijwe. Cyambara yuko bajye bose bafagitura umukare iyo basabiye inkuka z'imisa biragenda neza. Bari no kuvuga no kubandanya nyine basabira kandi ufise ukwizigira kuko naye handi nukuvuga iyo muntu yarabatijwe nukugira ngo tubanze twumva agaciro kibatisima. Yohani mwikete yanditse navuga ati turabe urukundo Imana yadukunze ingene rungana kubona tuba abana b'Imana yatwise abana bayo kandi turibo by'ukuri. Tafise umuntu wayi ku murongo. Allo ndakumva muri bane mutwakuye Pascal Paroisse Musigati. Yego Pasika akabazo kawe. Yego nagomba kubaza. Neka mugusabira isaha ababacu bitavye Imana mu isaha. Yego. Batanga amahera cyane. Hama kindi naco murakoze cyane kuduha icyo nyigisho. Yego nakomeza n'ukwemera cyane. Ego nakoze. Pascal Musigati akabazo kibengera makumvise pati singozi nkuko zimisa zo gusabira abitavye Imana ngo batanga amafaranga ngo cyane. Yego cyane. Yego mugabo ndikuvuga ko ari ibintu bihambaye cyane ni kimenyetso niko no bivuga. Kuko 1500 usabira umunsi ayo ni menshi. Sinzi ko abantu baca baharura mu biyeri harimo ibiyeri bibiri. Ubundi mwana ku murongo. Allo Maria Kristo. Yego. Muri bane mutwakuye. Pacifique ku Muzinda. Pacifique Paroisse Muzinda. Muzinda. Ku Muzinda Pacifique akabazo kawe. Akabazo nakomambaze sinone ko mukirisu avuye atabatizwe. N'umwana akafa atabatizwe. Ntari bitaro byabari kukaburire. Sa Patrick arakumbasha kwishura. Arakoze uwo mwana hariho imisa itasanzwe itegekanijwe ku bavyeyi babuze umwana. Kare wari wabibomeze mugashishije. Irahari. Hariho imisa itegekanijwe kandi hari n'imigirwa itegekanijwe guherekeza abavyeyi babuze umwana.
ivyo birahari naho batabatijwe hari liturujia yavyo ego ego muri kariya gatabo k'imigirwa yo guherekeza abitavye Imana birimo none bati ndaramukije amahoro ya Kristo nagira mbaze mbega ko bavuga ngo usabiye imisa wamaze kuja mu muriro ntimufata umucyo urumukesha kuvuga nyine wamaze kuja mu muriro no kuvuga nawe ubwa mbere kugira ngo arindaje mu muriro kandi yarabatijwe byagenze gute biba byagenze gute kuko nicyo kibazo umuntu azi rega yabatisimu namye mvuga nicyo kintu gihambaye kuko kubw'ubuntu bw'Imana twasaba imbabazi twambitswe izera none umuntu yabatijwe kumva nyine kuca wiyumvira ati yagiye mu muriro ego hari ibyo tubona babatijwe bakora uyu munsi hari ibyo tubona bakora kumbure biba biri y'indengakamere ariko ivyo ari byo kwibaza ati uyu muntu yaciye aja mu muriro wundi nje nibaza uwo bovuga ko yagiye mu muriro ninde niba abandi usanga bagiye gukorera bakiyegurira shitani nyene akaba wayakihakana Mana data Mana mwana Mana mutima mwerana agaca yemera shitani akibera ngaho nyene uyu kandi na shitani nayo nyene nkuko ikete ryayo utari bitubwira ngo hari kiba igihana Imana yagitegekanirije umuriro ngo iracayirindiriye nibasoma iryo kete ryayo utabasobibona ego iki nico no wovuga Unaona ati mwaramutse nitwa Manirantunga Joseph Paruwasi Kiganda ngo none ngo iyo umuntu ashaka gusabira uwitavye Imana ngo adafite amafaranga ngo nawe aheza akabigenza gute pati ivyo ari byo byose agiye akabibwira padiri mukuru hama akamubwira n'intuze yiwe muri ico gihe ntibikibuza ni ya misa navuga ya misa nkuru padiri aherereza ba bantu nubwo ntibibuza ko bamusomera imisa mugabo ntako kantu nkuko tubona muri mu bene maka bavuze ati reka twegeranye amafaranga tuje kubaherereza inkuka ndabona ko tuko turegeza ku musozo wa kino kiganiro ndabona yuko ibibazo guma biza ari byinshi cyane ati mwaramutse neza nitwa Sandra Murumeza mbega uitavye Imana twomusabira imyaka ingahe gusabira umuntu yapfuye ngo tutaranabaho ngo bimazike niko mbona yanditse yabaje ngo gusabira ngo bitavye Imana ngo bimara imyaka ingahe iki rero cy'imyaka bimara cyane kiragoye bivanye ni kumbure niyo ntuzo bufise harabasabira ababigihe kirekire harabasabira gito ariko bivanye n'iki bivanye nuko kwemera we ufise nahandi urumva igihe bimara nta gishira gifitiye basi cyenoze ko ngira mu wese asabira uwiwe bivanye ngira ngo afate kuri bya bihe aba abonye amaze yanitavye Imana oya kandi hariho nibindi burya uwemera burya umukama atubwira ati wunyemera ntazogendera mu buzima bwiza azora mu muco w'ubuzima bwiwe ndabona ko twegereje gusozera ikiganiro patiri ubutumwa bwo buguma buza ari bwinshi ndibaze ko mu kiganiro kizokurikira muzoheza mukabandanya muza murabishura kuri ibyo bibazo ko turabona ikibijanye n'ibyo bitavye Imana bifise ibibazo byinshi abantu babandanya babaza mbega mu kurangiza n'igiki mwandanya mubwira abatwumvira iki reka ikibazo ni ikibazo cy'ubuzima ikibazo gihambaye cyane ikibazo cy'ubuzima kuko nukuvuga ubuzima ego bufite intumbere yihe buzoherera he aha rero niho hantu hakomeye nicyo gituma tubona harimo ibibazo byinshi kandi muri iki gihugu urumva hari byinshi hari ibiziga twumva bitogwa mu mazi hari abatazi irengero ryabo hari n'iki nk'abo bose wa muntu utashitse ko akavu ivyo ni ibibazo biri mu mitima y'abantu kandi bituma igihe umuntu atakironka inyishu nk'uko twavyumvise bitera ingorane nyinshi bitera ingorane mu buzima bwiwe ego ngaha ni hamwe guherekeza uwawe hama nk'uko avuga tuzoshire kwa kavu ico nico kintu rero bihambaye bituma haba ibibazo byinshi biratuma babantu usanga bafise ingorane zitandukanye zo mu mutwe byose bice biterwa n'ivyo byose birimo kumva ntibagize ikigandaro ntibagandutse ntuzi ko yapfuye ntuzi ko ariho ivyo byose ni ibibazo bigize gute hanze umurundi ego mwatwiyagiye byisi pati kubijanye no gusabira n'imisa zo kwibuka abitavye Imana akajambo kanyuma ubwira batwumvira iki ego nkuko rero ecclesia ibitegekanya kandi twumvise aka kajambo twumvise kari mu vyerekeye ibi bisa n'amasakramentu guherekeza abitavye Imana oho batubwira bati birafise uko bikorwa bikurikije amategeko ya liturgia mugabo nukuvuga bizanira intabaro y'umutima bigacubahira imibiri yabo bigafasha n'abazima iki rero nukuvuga tubihe birafasha umutima w'uwo yapfuye umubiri wiwe ugahabwa icubahiro
hama abasigaye nabo bakagira gute bakakomerezwa ukwizigira. gutanga n'ubuzima bwiwe kubw'ubusho ashinzwe, kandi twumvise yuko uwo mwami mwungere ari n'umucarubanza yiyemeje gusobanura gutandukanya intama mbi na nziza. none ubwo ga yemwe hari uwo kekereza yuko ibi byavuzwe na Ezekiyeli byarangukiye muri Yezu Kristo yaje wenyene yivugira ko ari umwungere mwiza azi intama ziwe nazo zikamumenya. Umukama niwe mwungere wanje, ni Zaburi yabisubiyemwo. Ubwo none umwe muri twebwe yovuga gutyo mukuri, ijwi rya Yezu turaryumva tutagyitiranya, atugaruye nk'umwungere adukunda turemera. Inzira twereka naho yoba iducana mu muryango upfunganye turemera kuyicamwo. Kandi rero ijambo Imana yerekeje ku bami ibasaba guhinduka nabo bakavyanka, iryo jambo iraryerekeza no ku busho nyene. Iyo buragiwe neza ariko bukanka kuba ubusho bwiza, ngo urubanza rukomeye ruraburindiriye. Ni nka bwa busho bwanka kuragigwa bukaguma bucungana n'abungere buja kona, mbere hari n'ubushaka kuragira bungere. Hariho n'ubwubahuka guhindukiriza amahembe ku bungere, buzokubitwa nyinshi. Bavukanyi umwungere mwiza yiguze intama ziwe twaramumenye, niwe turiko turashemeza dutera impundu, kuko ari umwami w'abami. Uyemera gufata akayira akaja kurondera intama yazimiye, agatenga agakanda yavunitse, ariko kandi akabungabunga n'ivyibushe, arakwiye gutangarirwa, nta nimwe yirengagiza. Ubwami bwiwe tubutegera gute? Pilato yarabimubajije, nawe aramwishura, none ga wakabaye uri umwami? Nawe ati, ubwami bwanje ntibuturuka kuri iyi si. Iyo ubwami bwanje buba buturuka kuri iyi si, abarinzi banje baba bandwaniye kugira ngo singwe mu minwe y'Abayuda. Eka noneho ubwami bwanje subwo kuri iyi si. Yongera kati, ico navukiye nukuba umwami, nico catumye nza kw'isi, kugira ngo nshingire intahe ukuri. Ugengwa n'ukuri wese arumva ijwi ryanje.
twovyisomera mu nkuru nziza ya Yohani kigabane ca 18 umurongo wa 36 na 37. None uwo mwami ameze ate? Ni nyabaki tuzokwama tumutangarira? Umwami atagira ingoro, yaravyivugiye ati inyoni zo mu kirere zirafise ivyari, imbwebwe zirafise imyobo zitahamwo, umwana w'umuntu we ntafise aho akika umusaya. Mu nkuru nziza ya Matayo kigabane 8 umurongo wa 20. Umwami atagira ingabo, umwami yambikwa urugori rw'amahwa amutobekeranya ku mutwe, mu gihe abandi bami bambikwa ingori z'inzahabu. Umwami yapfukamye akoza ibirenge by'abasuku biwe. Umwami yemeye kubambwa ku musaraba, birandikwa ko naho hari abavuze bati hindura ivyanditswe, inyishu baronse turayizi, icyanditswe cyanditswe. N'ubu kuri iyo misaraba yose mubona biranditswe ko, kumbure hari aho tubica iruhande ntitumenye n'ibyo ari byo, kuko biri mu rurimi rw'ikilatini INRI, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Yezu w'i Nazareti umwami w'abayuda. Mbere si uw'abayuda gusa, noneho n'umwami wa bose na byose. Kubw'urupfu n'izuka ryiwe yaciye aba umwami mu carubanza, amakungu yose ngo azokoranira imbere yiwe. Turavyumva rero, umuntu wese yaba umukristo canke utari we, yaba yaramenye Yezu canke atamuciye n'ikanda, azocigwa urubanza. Ikizofatirwa ko si igitigiri c'ibisabisho umuntu azoba yaravuze, haba namba z'amashengero adutegereza ibikorwa ibi na biriya. Si ibyo Mukama azofatirako, azofatira ku rukundo, urukundo umuntu azoba yeretse abandi. Kandi ga ngo n'uzoba atakoze ibibi ariko ntanakore n'ivyiza, ntiyiremeshe. Udakorera ivyiza abandi kandi abifitiye ubushobozi, aba ariko aricira urubanza rubi. Turazi yuko no mu mategeko y'ibihugu ibi birimwo yuko udatabaye abageramiwe afatwa n'amategeko. Ico cyose mwagiriye umwumwe muri abo bato bato, nije mwakigiriye. Murashobora kuba rero abatoni ba data, mbere mukavyakira mukaba bo mukuri, canke naho musamaye musanga mwabaye ibivume vyiyeguriye shetani. Kandi turabizi yuko Imana siyo ivuma, umuntu ni wenyene yijana muri uwo muvumo mu gihe cyose yanse kumviriza umuremyi wiwe, agahitamwo kugamburukira Sekibi.
ikibazo kumbura abantu bakunda kwibaza, Imana ko ari urukundo ikaba kigongwe, irashobora kureka abantu bagatakara ubutakigaruka? Inyishu ni ego, kuko mu rukundo Imana ifitiye abantu ibashakira ubuzima, turabizi, mugabo kandi yabaremanye ukwishira n'ukwizana. Muri uwo mwidegemvyo rero abantu barashobora guhitamwo umuvumo bonyene. Turazi yuko n'ahandi Imana yavuze iti imbere yanyu hari nk'utuzi twiza, hakaba n'umuriro uturira, shira ikiganza aho mushaka. Ntihigera habura abajana ikiganza muri uwo muriro, kujya kw'abana abavyeyi bacira gace bati aha hantu siho, urabe neza, hanyuma abo bana bakaruhira gukorako, bagaca baza birukanga ngo dutabare, kuko bumvise amakara aturira. Kandi amakara ndiko ndavuga murabizi ari ubwoko bwinshi. Nimuze batoni ba data, nimwigereyo mwabivume, hari abazotorana kuja iburyo abandi bubamfu bw'Imana, ngo ku ntebe y'ubuninahazwa iyo ivyagiye. Izi turazi ko ari imvugo zikoreshwa n'abana b'abantu, kuko murazi ko Imana y'umutima idashobora kugira uburyo canye ububamfu. Nta n'intebe nk'izi twicayeko Imana ikeneye. Mu mvugo y'ivy'Imana bavyita mu gifaransa, reka ndakivuge, anthropomorphisme. Igihambaye rero nuko abagamburukira Imana bakitwararika kunywana nayo bazotorana akanyamuneza, ubuzima bwuzuye. Ariko rero murumva hari n'abandi bahitamwo amahano y'imyaka yose, imwe mbere twita umuriro udahera. Navyo nyene turazi ko bifite iyo vyazananye, kuko hariya mu kiyaya citwa Gehinomu, hamwe baterera abayuda bamenje bakicwa, hamwe baterera ibikoko byose bita ko bityoye, hamwe hama hariyo umuriro utigera uzima naho imvura yogwa gute. Aho niho bafatiye kugira ngo bahakure n'iri jambo ritadutumirira kugira ubwoba, mugabo ridutumirira mu bunywanyi bw'Imana. Twibaze rero, dufatiye kuri iri jambo twumvise mu nkuru nziza, mbega none muri iryo sinzi ry'abantu duhura turamenya ko Kristo ari yari cyane cyane muri abo bashonje, kandi bashonje mu kuri, abo banyotewe, abo bagwaye, abo bapunzwe, abo bangazwa. Muri izo nyakamwe, muri abo bishwe n'amaganya, muri abo batabona iyo bava n'iyo baja, muri abo ubuzima buremereye, turabonamwo Imana, tugaheza tukagira ico dukoze. Muri ivyo bimuga, muri abo bakeha bwenge, muri barya boro, turabonamwo Imana yabaremye. Canye
turatangura kwibaza ingene Imana yorema abantu nk'abo, mbere kumbure tukanayitako umwikomo tuyidogera aho twogize ico dukora. Bavukanyi, natwe twese nitwaba dushaka kuba igihugu c'abami ngo dusangire ubwami na Kristo, nitwemere gukorera abato bato n'abababara. Ese rero n'abami abari bo bose iyo bari hose kuri iyi si batokwigera biyibagiza yuko bafise uwubagaba akabaganza, kandi azobasaba icegeranyo, iraporo c'ivyo bakoze bakiri ku isi, ingene batunganirije ab'Imana yabaragije. Kuri uyu munsi kandi muri iyi paruwasi yacu yitiriwe Kristo Umwami, iyi paruwasi gisirikare, turamutse turungika mu butumwa abatowe ngo baje imbere y'abandi ngo babatunganirize, babe abakorana n'abasaseredoti mu kuyobora umuryango w'ab'Imana, batirondera ariko barondera ininahazwa ry'Imana n'urukiza rwa twese. Baze babangukira ubwo butumwa, baze bamenye ko batari kumwe n'Imana na kimwe nyene bo kwishoboza. Turabashigikiye, turabarungitse, bakore bitanga batiziganya, bazi neza yuko ugukorera Imana no gukorera abato bato ari ugusangira na Kristo ubwami n'ubuhereza nkuka bweranda. Twese dusaba Umukama ngo agume aduha kumviriza neza ijwi ry'umwungere, aduhe kugamburukira umwami w'amahoro, umwami w'ubutungane, umwami w'ubweranda. Tuze dushobore natwe rero umunsi uri izina gutegwa iteka ryo gusangira na Kristo ubuzima budahera. Amen.